gute ni sawa nipfuje kuganira n'ugwaruka hanyuma ku kintu maze imisi musaba ego turi mu gihugu c'abamenye Imana kandi twashize Imana imbere nkuko binavugwa n'abadukurira. Mwebwe murakunze kubona abantu kenshi bakunda gusenga, mwebwe mubivuga kwiki barya nka wewe ku bantu bakunda turaguma tubona insengero zuzuye muga ivyaha bikagumaho n'igiki wewe ubona abantu bakunda gituma abantu baguma baja gusenga ari benshi? Hanini twikorera mu ishengero, mu mashengero novuga nka yose igitigiri c'abantu uzosanga baguriyeyo abantu babigeme baba mama uzosanga baguriyeyo cane. Yego hari n'abandi bantu bajayo cyane cyane nk'iyo umuntu yaratunze agakena abarosa aza kwinyegereza nico turakunze kukibona. Yego ariko tugarutse nko kubigeme bobo sinovuga ngo nico kibatwaraye, hari ikindi kintu gikomeye cyane gikunze kubatwaraye. Nkawe ntiwubatse, yego urahirahira ugurire umudamu wawe igitenge gishasha canke gisumvye amahera abandi badame babana mw'ikariti, afata iyambere kandi yicara imbere kusengera, ati yicara imbere rero kugira bose bamubone ahamura abandi abereka ati mwabonye ko je mvise umugabo anyitaye. Nawe ukivuga kwikira kubwanje je siko ndabibona. Je ndibaze ko abarundi akaranga kaba ari gusenga nkuko ari gusenga. Je ndibaze si abakobwa gusa canke abamama gusa baja gusengera, kandi si abantu bo kuvuga ngo bagenda kubera batwawe n'impuzu. Hariho benshi bagenda atari impuzu bafise. Yego none wo kwemeza yuko nk'abarya abantu basenga mu miga y'abakuze mu baporoti boba bagenda umukene agenda mwarya miga ko twama tubona kesha abafise imiduga ariho baparika, abakene ngira bagenda mwirya y'abana canke muzorita ubuyambere kwa Patiri? Ico cyo gusigurira ko mu rusengero si umutunzi, mu rusengero si umukene. Mu rusengero ni kila muntu wese yifuje kwinjira uko ubusa kose kuba wambaye kose mu miga y'abakuze urinjira urabiri kuri wari we wese uko ari, nibwo uko Imana yamugize niko arikuye kujya gusenga. Ariko ibibanza ngo dusigaye twumva ngo hari amashengero amwamwe batondeka wabadandaza bakicara hariya, abarimu bakicara hariya, umva abakorera umushahara ku buryo bwaho hageze kuyatoza ngo bagabo bayatoza ugutandukanya ukubona na protocole bikaba ihari ivuga ati ebaga tuje kuraba urya muntu ninde, ugasanga none ubona yuko mu rushengero pasiteri canke patiri abazi ubutanga amahera menshi, kuko urya mukene uravuga yuko pasiteri yoshobora kumenya abakene 30 nkuko yobaza abatunzi 30. Jewe ico cyuko kumenya abakene 30 n'abatunzi 30 je ko ndibaza ababazi bose kuko ari cyo umukene akora mu rusengero umutunzi adakora. Nk'icaye hariho nk'ibikorwa basaba ko baja mu ndimo gukora bagakorera amahera y'isengero. Ayo umutunzi ntagenda ashagenda bamukene. Ivyo navyo gutanga amahera ngangana ndibaze hari urwego rw'abadandaza bafise ubatwara, urwego rw'abakene bafise ubatwara, urwego rw'abakozi ba leta bafise ubatwara. Niyo mpamvu novuga yuko amahera atagwa mu nzego, bayatanga mu nzego nkuko baba bafise ikibazo uko barongorwa. Nicyo gisigura ko nawe ukibona gute? Je nanje uko siko ndakibona kuko kurya yavuze ati abantu bose ntibaja gusenga ni kubera ngo batunguriye impuzu canke bagize tandukanye nuko ndabibona. Yego hari abaja gusenga kuko bakuze arivyo bateramwo, akavuga ati rero je ko papa nakuze mbona ari pastori canke mbona ari umuntu w'imbere cyane mu rushengero ni ntagendayo ubwa mbere bwo mu muryango nzobonekana nabi. Nubwo biba yarafise agatima ko kutajayo mugabo arashobora kujayo kubera abona abiwabo bamaze kuba bindani mu rushengero. Ko nk'ubusobanuro niba ari pastori hama ngo aca kubona mu kabare ni pastori wo muri Yezewu cyangwa muri Pantegoti, uyibaza yuko muzohuza ijana kwijana? Ntimuzohuza. Biba ngombwa ko nawe ujayo kugira ngo umushimishe
ejo nimba ari akantu afise nawe uzugirene uzukaronkeko. Hama ico kindi naco cyo kuvuga yuko barya abantu kubera kuntu babatondeka bamacamwo imigwi, yego kurya niko batandukanye kandi kurya butandukane bwabo burabagaragaza. Urya yakoresheje amaboko urya ntazopfa amenyekanye mu rusengero, yego hamenyekana uwahe. urya yakoresheje amafaranga uzogomba unarabe niyo umuntu urya akoresha amafaranga menshi mu rusengero niyo agize ikibazo barafata umwanya wo kumusabira, yego. ariko urya yama akoresha amaboko kuko ntibo bamenya, nibo nabeshi kuko ntibo bamenya muko urya kubera rero yatanze amahera menshi ategerezwa kumenyekana kuko biba byakoze bake, yego. nico gituma amenyekana cyane gusumba bajya b'amaboko kuko baba ari benshi cyane kandi nawe ntiyo bamenyera rimwe ahubwo acamenya babandi n'ubundi bimenyekanishije bakoresheje bwa buryo bwabo. Nico gituma uzosanga ya migwi yagira ntirabaho. Birumvikana. Yego. Wewe uratubwiye neza yuko kenshi iyo ukoresha amafaranga mu ishengero ko ari wewe umenyekana gusumba abandi. Neza cyane. Rero wewe nk'ubu ubona nka wewe uhanura abanyeshengero bivanye naho usengera, uhanura benshi ko boja gukoresha inguvu canke nabo nyene borondera amafaranga kugira baze bitange bamenyekane. Bwa mbere bwobwo mbere yuko uja mu bikorwa nk'ibyo kuko nta gikorwa na kimwe kidasaba amafaranga, hampande basi n'izo nguvu wakoresheje mu rusengero umenye ko mu rugo hari ibindi bikurariye kandi bisaba iki y'amafaranga. Ikintu ca mbere cyo cohera rondera amafaranga, nubwo utoyakoresha mu rusengero uzoyakoresha imwe. Ni nkuko naho utoba uri mwugo rusengero cyangwa utararujamwo cyangwa umupagani mugabo bakaba bakuzi ko umunyamafaranga, barashobora no kuguha akaryo ko kuba wo kwinjira mu rusengero rwabo nagusaba kugira ngo ya mafaranga bazibagire bayagukure kuko baba bazi yuko azobafasha mu bikorwa. Urero uvuze rero yuko umwanya wo gusenga ubu benshi bariko bararondera amafaranga mu bintu byo gusenga. N'amafaranga nyine ajya n'amafaranga niyo barondera. Ego amana mwariko mwatubajije ariko natwe twumva tubabaza akabazo kamwe. Yego. Mbe nkajya ku ntuzenye mu mico n'imigenzo y'ikirundi turakunze kubona umuntu apfuye irabiwabo bagiye kumuhamba hama hakabaho n'abagiye kugira ante ku maziko gushigikira umuvukanyi, hakabaho n'abaza kumusabira. Tuhumvira amajambo menshi hajya amajambo tuhumvira twagomba utubwira yo wowe uneguramwo ayo washimyemwo nico bokosora. No kuvuga murakoze ko naje kumbaza kandi kuvuga ego hatiko turaganira ukuntu mumwe abizi ibintu je ndiko ndaraba iyo hajya hapfuye umuntu nagomba nakubwiza ukuri hajya ishengero uwo muntu avuyemwo ni ibintu bibiri. Hapfuye umuntu asanzwe babahombye ibikorwa, hapfuye umuntu yahora atanga amafaranga mu ishengero aba yahombye. Rero hari igihe rero dufate nk'aya mashengero ay'abaporote akenshi urazi yuko uzokumva umuntu abapaseri ico je nita gutamba ku muvyimba, gutamba ku muvyimba w'umuntu yapfuye ataco baba bakwiye guca bahora. Urashobora kubona umuntu iyo yapfuye kare dufate hora mu ishengero zijya bavuga ngo ntibanywa inzoga, ukaza wumva pasiteri arahagurutse ahajya ni pasiteri wa muntu wumva bamwagiriza yuko yataye urusengero, ukazana wa muntu arahagurutse pasiteri ngo urumva ngo uyu ngo ntimumutangare ngo kubera yuko ngo tutamusengeye ngo kubera ngo yanwa inzoga ngo yitandukanije ngo n'ishengero. None ubivuga kubiki urinde wewe cyangwa uri kuvuga ibyuzi mugare wundi canke wasaze yari yitandukanije n'ishengero ryawe mureke. Hama igituma babigira hajya ubonye umuntu barinze batombora chance ujya muntu yanywa inzoga agahwera haya nagomba kuvuye mu ishengero sengeramwo babahejeje kwinjiza amafaranga. Ubwo nyene umwugo rusengero babahejeje kwinjiza amafaranga kuko uzubona kubera pasiteri yatambye ku muvyimba w'urya muntu yapfuye abantu barafise ubwoba muga nimbuze ikintu ca mbere abantu baratinya gupfa barafise n'ubwoba bazamagwe muga Uchemboka ngumana chengo ngo nje kwikontorotse umva barubatse urusengero bararuheza
baraheza barubaka ibindi byose barabeza amafaranga bari barabaciye we warayabuze rero wewe bibaye ngombwa rero kubera ubonye naka batamusengeye vya bikorwa byose uco genda ukikontoroza ukaca ugenda ukakigwa waza ko baguca amahera angana gute baraguharurira uza gusanga nk'umuntu umunyeshengero umwe sivuze umukiriso kuko umukiriso naho Yesu canke Yesu Kristo yigeze avuga ngo ze murama amafaranga oya bariko baradandaza nabo nyene ni ukuvuga batomboye umuntu umwe agahwera ntibamusengere bazamva washawaje ntibazompamba nk'imbwa ngo reka ndaba urusengero njamwo ngo canke nje kwakirwa erega yakiwe baramutwara ayo mafaranga rero siko biri niko biri mu ijambo rimwe ryo nuvuga yakiriwe amafaranga amutwara erega bavyita kuregirariza urumva hari ibikorwa vyakoze utatanze amafaranga we uce wanka yuko baguhamba nk'imbwa urumva gukora ibikorwa si kugutwara amafaranga no gutwara iki ni nkuko bakubwira ati ibikorwa bakoze utahari byarahagaze